Hallelujah. Hallelujah. Ndio nanje ndanezerewe cyane muri iki gitondo. I'm very happy this morning. Kugira ngo turonka akakanya kukuba imbere y'Imana kugira ngo tuganire ivyera byayo. For the opportunity to be in front of God. Novuga ati uno musi twagize umugisha utasanzwe. I can say it's a great blessing today. Kuko numva ari umugisha kuko igikorwa c'Imana kiba kiteguwe uko nyene yagabisha. I feel that blessing because we are on God's plan. Nisunza amajambo twagiye turumva mu ndirimbo, Given the words that came through the songs, n'ayandi uhagarariye amiga yagiye aracishamo, and the words that the MC, the one who the program said. ayo majambo yose yagenda akorakora kucyo Imana yateguye ngo tuganire uno All munsi. those words were touching the important message of today. Novuga ati ndakuhaye kaze kandi kuri uyu mwanya I can say welcome today. kugira ngo undize amatwi n'amaso. Give me your ear, listen to me, pay attention to me. Kuko uhanze amaso umuntu, If you pay attention to someone, birorohera umuntu kutahura ibyo ariko aravuga. it's easier to understand the message. Ariko iyo umwumviriza gusukura araba ibindi bikusamaza, If you are disturbed, not paying attention, kenshi usanga hari bikuciyemwo bimwe biratakaye. in most cases you miss important messages. Kubw'ibyo amajambo y'Imana tugiye kuganira kuri uno munsi, The words that we are going to talk today, tumaze iminsi turiko turiga amajambo y'Imana ajanye n'ivy'umwuka wera, we have been learning about the Holy Spirit, ibikorwa vy'umwuka n'akamaro kayo mu ishengero. the importance of Holy Spirit and the works of the Holy Spirit. Ariko uno munsi nanje uko Imana yangiriye ubuntu, But today I have been blessed by God. tugomba turabire hamwe We are going to look. ibyo twamaze iminsi yose turiko turiga, It's like to summarize all the things that we have been learning turaba umusaruro, turabira umusaruro and hamwe. see the production, the productive Kuko work. nta muntu yogenda arakora ibintu wegeranya urima uteragira ugirane utaraba ngo uyu mwaka kushize ibikorwa byose nakoze naronse iki, umusaruro n'uwayo. Because you cannot just do things and not look at the overall production of the things that you aimed. Tugomba turabe umusaruro w'amajambo y'Imana twari tumazemo iminsi twiga. We are going to see the results of the message that we have been Iyo learning. biba byatukundira, If it was possible for us, wari ng'umunsi w'ibishinga ntahe n'amashimwe. it was going to be a day of testimony, Abantu bahaguruka bavuga ati ibyigisho tumazemo iminsi, where people stand up and say the teachings that we have been listening. bavuga ati byankuye ahantu binshize ahandi It hantu. took me from point A to B. Na igituma izi nyigisho twiga ibyijanye n'uyu mwuka, The reason why we talk about the Holy Spirit, nukuvuga iyo uri mu itorero when you are in a church utasobanukiwe iby'umwuka and you yera, don't understand about the Holy Spirit, wogomba ukigumira no muhira. it's better you stay home. Kuko nubuhombe bukomeye Because you are a loser. It's a great ukamara loss imyaka ntazi ikitigiri, to spend years. ariko buri muntu arazi imyaka amaze mu itorero. Many people, you all know the time you Ukaba have mu been in the church, itorero utaramenya amakuru y'umwuka, spending years in imirimo the church, ya mwuka. don't know about the Holy Spirit and the works of the Holy Spirit. Kuko ikintu ntacyo ntiwogomwa ikintu, Because if you need something, ubanza kukisobanukirwa mu kugira ngo ucifuze nawe you ukigomwe. have to understand it so that you Utazi wish for it. akamaro n'ibikorwa by'umwuka, If you don't know the importance of the nico Holy kituma Spirit, ujandajanda kandi nico kituma utamukeneye. that's why you are confused and you don't know, or you don't even want to receive the Holy Na Spirit. nico kituma abantu benshi cyangwa itorero rinini That's why many usanga people in abantu the church, bagira ibibazo, they face problems, ariko inyishu yari mu maboko yabo. but the response is in your hands. Nka kwa kundi bavuga mu Kirundi,
like saying in Kirundi, bavuga ati ngo umuntu ararondera umuhoro kandi awufise mu kwaha. that a man looks for a machete when you Niko have it in your hand. umwuka ameze mu itorero. That's how the Holy Spirit is in the Abatafise church. mwuka mu When itorero, you don't have a Holy Spirit, abatazi akamaro when you k'umwuka, don't know the importance of the Holy Spirit, barondera umuhoro kandi bawufise you mu are kwaha. looking for a machete which you have in your hands. Yesu wenyene ubwiwe, Jesus himself, kuko azi iby'umwuka bigoye, because he knew about the Holy Spirit yarabonye ko agira aje mu ijuru kwa Data. before he lived. Avuga aba bantu aba, He said these people, kuko Kristo ni Imana, because Jesus is yarabona God, ibiri mu mitima y'abigishwa biwe. could see what is in the heart of his Avuga disciples. ati ninaramuka He ngiye, said, if I live, ibyo bazohura navyo inyuma yanje, whatever they will face after me, benshi bazota bomoke bagende. many of them will live. They will go. Sinshobora kubasiga I nk'imfubyi. cannot leave them like orphans. Ndabwira Data, I'll tell zoshika kwa Data I'll ndamubwire go and tell my Father arungike umwitsi ari we mufashe, to send the helper hanyuma bakomeze, so that they continue. kandi niyamara kuza Once he arrives, bose nibamara kumwakira once they receive, bose bazorinda, they all be ntawe strong. uzogira ubwoba They will be strengthened. They will not kandi be ntawe afraid. uzokabakaba ibyo avuga cyangwa ibyo akora. And they will be directed in Uyo Mpwemu everything. nyene That's the same Holy Spirit. azobabwira icyo bakora n'icyo Who teach them, will give them direction. izo nizo ngomezi That is the zakoresheje abatwitangiye kuri uyu that was murimo. used by our elders. Nta hariho twokwepa Nowhere that we can ngo go. turashobora gukora uyu murimo We cannot just do this work tutayobowe na Mpwemu yera. without Haba being na- led by the Holy Spirit. tugomba tuvugana amajambo ni hano, We are going to talk about some ways. inama ya Kristo Yesu ubwiwe The wenyene advice, the message from Jesus Christ. yagiraniye n'abigishwa biwe When he told agiragenda his disciples, ariko arabateguza. when he was preparing them, Nagomba umaking attention I muri aya want you to majambo. pay attention to this message. Nimba muri iyi minsi yose twariko turiga iby'impwemu If yera, you haven't been, in these days we've been learning, niho uza kumva nawe inyota this is the time you should feel yo the kuvuga test ati reka nanje ndamurondera, of saying, I also want to receive the Holy Spirit. kuko ufise Mpwemu Because when you have the Holy Spirit kandi ukanamuha n'ikibanza. and you give him a space in your heart, Hariho abantu that people mu mibereho yabo n'akameremere kabo, in their life, daily life, iyo hari ijambo canke hari ikintu agomba kora, when you have something that you want to do, naho utaraheza no kuvuga uriko uramubwira, even before you finish saying, usanga yamaze kukwishura kabiri. he will answer you 2 times. Nizo ngorane z'abantu na That's the Mpwemu. problem with many people. Mpwemu ataraheza aracyakuraba ibyo uri The Holy kuriyumvira. Spirit is cross-examining. Bakubwiye ikintu ukora, People have told you what to do. urafise ibyo ukenewe You gukora, have something you have to do. utaratekinga time ama ufata umwanya katoya. Before even thinking about it. Bibiliya ijambo ry'Imana The Bible, the Word of God, ivuga ati imbere y'uko usohora ijambo mu kanwa it kawe, say before you release the words in your mouth, ubanze urizungurutse ku rurimi inshuro ndwi, turn it on your tongue 7 times. uriyungurure ko ari ryiza gusohoka. Analyze it before you release it. Abantu benshi barisohora ata tierce ama Many people, you second just imwe speak sekondi without even imwe thinking. itarakwira baba bamaze gusohora amajambo atatu. In 1 second, they will be have released Za 3 nshuro words. ndwi kugira ngo uryuze urigarure mu You kanwa, haven't carefully thought uripime about urabe it. ko rikwiye You have gusohoka, to think about it. riba ryasohotse kandi iryo rigira ubumara, And when you release that word, kugira ngo ukize ibyo wononye mu masegonda atatu. for you to recover what you have damaged in that Hari aho second, bigufata amezi n'imyaka, that can take you years and months. hariho n'abandi bipfa bikononekara kugeza gupfa, Some people, it becomes forever. kuko ako ni akamano kari akameremere kari muri bo Because that's the attitude ko kutatanga umwanya. of not giving a space. Ibanga ririho kubakiye Kristo Yesu, The secret to those who receive Jesus bakaca Christ. bakira n'iyo ngabirano yasigiye abamwakiriye, For those who receive ngo the word of bakorane God. iryo banga, uyu abayobore For umufasha. that
Holy Spirit to guide them, kumuha umwanya. to give space. Iyo kije ikintu kiturumbuka, When something comes, kwega kwanza Mpwemu zisubize munda. Ubaze Mpwemu, usigile Mpwemu ikibanza. Take a deep breath and give a space to the Holy Spirit. Turaza kusoma hariho imirongo ivuga ati automatiquement. We are going to read some words that say automatically. Nukaba kurondera inyishu iyo iva. Don't look around. Mpwemu wenye nakuhica uvuga, The Holy Spirit kandi will give you words icuvuze to say. kirubaka kandi kirahumuriza n'uwuri And bi. whatever you say will strengthen your faith or Hallelujah. someone else. Reka ntitwirirwe mu kuvuga gusa tuje mu majambo y'Imana. Let us read the word of God. Majambo y'Imana tugiye kusangira The words that we are going to share ari hano mu butumwa bwiza bwa Yohana are in the book of John. 14 John 14, turaza kuhera hajya ku murongo wa 15 line 15. tugeze 24. Iyo ni inama yari ikoranije Kristo Yesu n'abigishwa biwe, To line 24. This was ariko arategura byo kusubira kwa the data. gathering of Jesus and his disciples. Bicaye When they were sitting, kandi yarabazi bose uko bangana. he knew all his disciples. Mpwemu nawe aratuzi kuko The Holy yaratuhawe, Spirit knows us. aratugenzura He can see us in everything. kugira ngo aburire abayobozi For you to try and challenge your subira leaders, inyuma gatoya, the Holy Spirit will tell you, take a muhere back step. kandi muri ntango y'ukuyigisha Go take a back step. mwigisha itorero ryanje iby'umuntu wa Mpwemu yera, akamaro ka Mpwemu yera. preach about the importance of the Holy Spirit. Harabatamuzi, Many people don't know about him. hari n'abamuzi batazi Some kumukoresha, knows the Holy Spirit, but they don't know how to use it. hari n'abafise amajambo y'Imana muri bo, Some have the words of God in them, ariko ayo majambo y'Imana bapfuyemwo but that word of God is dead kuko in them Mpwemu w'Imana atari muri bo. because there's no Holy Spirit Ako in niko them. kazi ka Mpwemu, That's the job of the Holy Spirit, kuburura amajambo y'Imana uzi ama wamenye, to make you speak the words of God that kuyatunganya, you know, kuyuza to neza, take care of them, akavyura imbitsi muri wewe, so that it ukumva strengthens you, ikintu kibira mu mutima so wawe that you feel it in your heart. cy'ubushake bwo kugomba You Imana. feel the will to Uyu aba look ari for Mpwemu God. ariko aruza muri wewe, You feel the will to search for ahingura na wewe ubwawe, You feel the will to ukaca search, ushika ku kugororoka kose. and then you become a stranger. Hallelujah. Amen. Twavuze ati tusome muri Yohana 14, We're gonna read ubutumwa John bwiza bwa 14. Yohana, tuhere kuri 15 tugeze 24. 14, Aho line niyo 15 tuza to 24. kuganira That's why we're gonna amajambo y'Imana, tumve iri niragi abigishwa basigiwe ibyitondegwa. We're gonna hear the message that Jesus gave to his disciples. Nawe nimba warahisemo kukurikira Imana, If you chose to follow God, nimba warataye ibyawe uvuga ati mpisemo if kukurikira you Imana, left all the things and follow God, ingo wicarane Come. n'inama, wicarane come n'aba and bigishwa. sit down with all these Iri ni disciples. ryo ragi ryacu twebwe abamenye Kristo This Yesu. is what they gave us. Ugira akamenyero ko kusoma ijambo ry'Imana. Love to read the word of God. Soma mukozi w'Imana. Let us read. haravuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba data, nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Niwe Mpwemu w'ukuri, uwo abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi, mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Hasigaye igihe gito abisi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona kuko ndiho namwe muzobaho. Hallelujah. Uwo munsi muzomenya ko ndi muri data, namwe muri jewe, nanje ndi muri mwebwe. Uri n'ibyagezwe byanje akabyitondera, uwo ni wankunda, kandi uwo nkunda azokundwa na data, nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira.
22 Yuda atari Isikariyota aramubaza ati muganzi bibaye bite kugira ngo wihishurire twebwe aramwishura ati nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje kandi data azomukunda maze tuzoza kuri we tubane nawe utankunda ntiyitondera amajambo yanje utankunda ntiyitondere amajambo yanje kandi ijambo mwumva si ryanje ariko ni rya data yantumye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Isi iragoye cyane. This world is a difficult world. Aya majambo uri kuyasoma, When you read these words wabanje kuja ahantu witegure neza. and you have gone to a certain Uyasome place wugurukiwe neza. where you are free to read these words, Iri ni ragi rikomeye cyane kubera abana b'Imana bakiyakagiza. this is a message that we're given as Igitangaje Christians. kandi kibabaje. Surprisingly and so painful, Hariho abantu there are some people basigiwe iragi na base. who were given this. Basigiwe iragi na ba nyina. Yes, there are people who were given this inheritance. Ucuraba iryo ragi basigiwe na base na ba And nyina. if you look at this kind of inheritance, Ingene baribunga how they bunga. take care of it, Hari abubaka ubuzu bakatambikira. some people they build a house. Buri munsi wa gatandatu usanga baza kushiraho indya. Every Saturday they'll come and put food Bakakubura neza and they'll bakabagarira. clean the place, Kandi izo ndya ziboreraho nyene. and that food will perish there. Imbwa zikaza zikazihitana Dogs will come zikirira. and eat it. Ibisiga bikatora bikatwara. Birds will come and take it. Ariko umwete But the will, akongera karaga wewe yararatswe na se. you also keep doing the same. Ababyaye nabo akababwira ni napfa. When you say Murabona that, haa. if you see this place, Iryo ragi bakaritsimbatarako. they keep that inheritance. Inkomoko yose y'imiryango They do that bakayubahiriza. practice. They follow it. Kandi muri iryo ragi In that same inheritance, benshi harabarazwe uburozi. many people they inherited being Usange witch. hari amagunira y'amatu. Some people became witch in that way. Harimwo imirizo y'inkende. They have monk Harimwo cows. imitwe y'abantu. They have heads of people. Harimwo ibiheko byo ntakutakira They ndashobora have different kusigura. rituals. Ariko ingene abungabunga iryo The gunira. way take care of that, Ingene aribika the ahantu. way keep taking care of that. Iri niragi. He said, "This is my inheritance." Uriravye niragi ryiza cyane. This is special. Sinzi ko wakurikiye aya I majambo. don't know if you heard these words. Ko mwasobanukiwe hano hasi. If you heard these Niyo hari words, akarongo kaciye kabiryosha gose. Ariko down there, there's the last line. ntitusohoka tucoma imboga. We cannot just go Reka there. tubanze tunoze hano haruguru. Let's go step by step. Uwatusomeye The reader yatusomeye avuga ati ngo nimwankunda said, "If you love me, ngo muzokwitondera ibyagezwe byanje you also honor my ngo commandments." nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwiza And I'll ask my Father to give you another helper ngo azabane namwe ibihe to be bidashira. with you forever. Aho yari ko arabwira He abigishwa. was telling his disciples. Abigishwa bari babanza amatwi His disciples bumviriza. were paying attention to him. Iki nico cyatunze abigishwa This- ba Kristo Yesu. This was the food for the Batwitangiye disciples. imbere. Those who started before us. Abaje bakira ijambo ry'Imana Those who came to receive the word of God. nabo baca babagenda babaraga iriragi. They would also take the Iri same niryo inheritance. ragi ry'abana b'Imana. This is what Christians inherit. Abakristo iri niryo ragi ryacu. This is our inheritance Ritushoboza kunesha isi as n'ibyayo. Christians that enables us to overcome the world. Hanyuma
kuri uyu murongo wa 17 ni Then in line 17, acha yongera ababwira ati niwe mpwemu w'ukuri uwo abisi batashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. he is the true Mweho spirit. muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Amen. Avuga ati ngo niwe mpwemu w'ukuri abisi He is the true spirit that the people of the world batabona cannot kandi see batazi. or receive. Ni iby'ukuri iby'impwemu bimenywa n'ab'impwemu nyene. It's true, the things of the Holy Spirit Kandi are known by the Holy Spirit. sikitangaza n'aha mw'ishengero wosanga bariko barumva ibi by'impwemu ng'umugani. Even here in the church, many people cannot understand it. Kuko Maybe kugira ngo Yesu because Jesus Christ, avugane for n'abigishwa him aya to tell majambo. his disciples these words, None Yuda ntiyaratunye muri mu bandi. Judah was there. He was Bado among ntiyari the bwagurishe disciples. Yesu. He was among disciples. Yesu yari akigaragara akora imirimo. Jesus was still doing his work. Muri abo yari yitseritse Among the disciples, Judah was there. na Yuda yarimwo. He was there. None wohakana gute How can you deny it? ko hagati mu itorero hoba harimwo nabo abatazi cyange bamenye iby'uwo How can muntu? you deny that even in the church you have people who don't understand the Holy Spirit? Kumbure yavuga ivyo Yuda avuga ati ahubwo mwonyarukiriza gusa Maybe when Jesus was speaking, bajya abagenzi ba Judah was business saying, yanje hey, bamba try to be amahera fast. I wish things hanyuma move fast. nikorera ivyanje I want to gusa. make some money. Ivyo avuga ati ko aragenda ngo azogaruka Maybe Judah was kutujana ivyo He's birakora just talking ivyo about birabaho. that. That doesn't work. Sigitangaza no mwishengero bari bavuga ati ivyo bavuga by'umwuka ngo kuvugishwa. It's not something surprising that people think about that when someone is prophesying. Ariko iryo niryo ragi ry'abana b'Imana But this bera is b'Imana. what Christians inherit. Ngo mpwemu azoza kuri twebwe That the Holy Spirit will come upon us. kandi yarashinga indahe ngo twebwe turamuzi And he was saying, we know him. kandi ngo aba muri twebwe. And he lives in us. None nimba mpwemu aba muri twebwe, If the Holy Spirit dwells ni in iki us, kituma twiganyira? why do you have Ni iki kituma lamentation? tujuragira? Why do you struggle? Uyo mpwemu igikorwa yatumwe gukora muri The twebwe Holy Spirit was sent nukurushirizaho atwibutsa to remind us ibyo Kristo Yesu yatwigishije, what Jesus taught us. hanyuma ngo yongere anatwigishe n'ibindi And bishasha. then teach us more. Nk'uko isi igenda irahindura system, Though we are in a difficult world, mpwemu niwe mugumyabanga, Holy Spirit is our secret keeper. mbonera kure He is the y'Imana. one who sees far. Mugira inama mu mwijima, You can have a gathering in secret. mpwemu yera aba yayigaragaje But the yamaze Holy Spirit kuyishurira the Holy Spirit abayo will see. ngo ntazokora na kimwe atibiye akabanga basabye ba. Nothing will be done. The Holy Spirit will always reveal it to his people. Mpwemu yera ni mbonera kure The Holy y'Imana. Spirit can see far. Ndarivutse ni Kirundi cyumvikana That's a kitobora. deep Kirundi. Ntucanganye na zambonera kure bavuga hariya Don't mu confuse gihugu it. Don't confuse it with hariya. other. Zijya n'imbonera kure za leta. Those are government Twavuze people. mpwemu n'imbonera kure y'Imana mu We are isi. talking about Niyicunze the Holy umutekano Spirit is a izitirira message of iby'Imana bigomba kuhonyangwa. That protects the Ica things of yimbira God. abayo ibanga That is ngo a secret. of God. muragabe korona iraje muragabe. Corona is coming. Be careful. Ab'Imana bakaca baja ku mavi. People of God will kneel down. Uraturinda Mana, And they twayumvise say, amakuru, God, protect twayumvise us. amakuru. Protect us. Naratangaye cyane I was very surprised. ku munsi w'amasengesho y'itorero. On the day that we had Twari hano prayers as a dukoraniye hano. church, we gathered here. Turi ahantu twahwekeye neza, We were praying, tuca twumva mpwemu nguyo. and we heard the Holy Spirit coming. Mpwemu yera ni mwiza cyane, Holy Spirit is great.
abariho baraza kuntahura. Those who were there, you Baraza can understand. no ndabivuga mu mugani kuko iby'impwemu bimenywa na The bene things of Holy Spirit is hidden. iratwagiriza bana banje nabimyiki niki Holy Spirit ntabahaye gave us, told us, ikora hariya na hariya touch different things. twese turumva mutama aratwagirije. We all said for sure. Ariko kuko ari mpwemu yinginga But because the Holy Spirit yatanguye kutubwira utubazo started to give us nanje some no questions. kubaza hano no musi. Questions that I can ask you today. Mpwemu yatanguye kubaza ngo ayo matwi One sije question. nayabahaye. One question said, those ears Iraduga that you ivuga ati have, ayo am I maboko sije nayabahaye. not the ones who gave you peace? Iragenda ngo ayo maguru sije Am nayabahaye. I not the ones who gave you the Mpwemu legs? aradondagura ingingo z'imibiri yacu He dufise. was touching all our... Ikibazo sasa n'abandi question. bantu izo ngingo mufise mwebwe abandi batazifise bazifuza. Don't you think there are people who are even disabled, who don't have the same No kind ku of body amagara parts you meza have? dufise uno musi. The life that you Siwe have. yaduhaye Am I not arabatse. the one who gave you? Ari wewe If it was you, wovuga oya would you say no? utagomba kuja ku makaburi uwo musi. Would Wovuga you say oya. no if you don't want to die that the same day? Kandi abagenda ubabona kandi no And mubahekeza you see urimo. people dying every day. Kuko ujya nyene yari ko aragiriza Because the same niwe person yabatse ubuzima nyene ujya musi is the ngo one wewe who urahejeje took wewe that urahejeje life, wewe saying, you are urahejeje. done, you are done, you are done. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mpwemu niwe twasigiwe hano. Wirengagije mpwemu We were left with the Holy Spirit. genda mu cyumba usenge. If you go in the room and pray, Wewe ucurengana mpwemu ucugenda ngo ngiye ku Mana kusenga Imana. and say, I'm going to God, N'amafyeruko. I'm going to pray, Ngo ngiye kusenga Imana. and say, I'm going Uyo to pray, yakuhenze ninde? and say, the one who surpassed you, Mpwemu ni wahingura amasengesho yacu. The Holy Azoshikira Spirit- Imana gute? the Holy Spirit is the one who delivers our Atabanje prayers. kukugwamwo ibirohe. He's the Mpwemu one who arakuramwo cleans. He's the one who uburohe cleans our bwose prayers. buri mu bucafu He bw'amasengo cleans yawe. all our prayers. Akabanza akakweza He clean neza. it. Clean it. Akaca ashikiriza Imana And data yo then mu take ijuru. it to the Father. None wovuga ati uriko urasenga Imana uriko uraja mu ijuru Can gute? you say you are going to heaven, you are praying to God? Uri out ya mpwemu yera. When you are outside the Holy Spirit, Ntibikukundira. it's not possible. Mu byo ukora byose Among the bikuganisha things that mu you nzira do, yo kuja mu You ijuru. need to follow the way to go to heaven. Niwishikana imbere ya mpwemu You yera. have to surpass by the Holy Akuhingure. Spirit. Allow the Holy Spirit Akuzuremwe agume muri wewe. to be in you. Ariko mpwemu kugira ngo agume muri wewe For the naho. Holy Spirit to stay in you, Muri wewe imbere haba harimo ikintu. you have to have something in you. Soma 21 aho wasomye umurongo wa 21 gusa. Line Wumve ufise mpwemu Line utundu 21. tuba tusanzwe turi muri we Line imbere. 21, what qualities that are in that kind of person? haravuga ngo It says, uri n'ibyagezwe byanje akabyitondera whoever has my commandments, uwo ni we nkunda I will love him. kandi uwo nkunda azokundwa na data And who loves me will be loved by my Father. nanjye nzomukunda And I will love him. kandi nzomwihishurira. And I will manifest myself to him. Hallelujah. Amen. Utaguye amatwi neza ngo If wumve. you don't pay attention today, Gosanga naho yasubiyemo kusoma ndi wumvise maybe you akantu didn't even listen karimo. anything in that message. Reka nsome katoya ncingezaho ako kantu gusa. Let me read it. Handitswe ati It says, uri n'ibyagezwe byanje. Ndahejeje. whoever has my commandment and keeps it. Hallelujah. Amen. Wowe ubifise. Do you have that? Uri n'ibyagezwe byanje. Do you obey? Do you have Niyo my yaciye commandment? abandanya ngo akabyitondera ibyo afise. And he keeps it. Ngo data wo mu ijuru aramunezererwa That cyane. the Father in heaven Kandi love him. akamukunda, Imana iramukunda. The Father in heaven love him. Nawe akacavuga naje nshanje inyuma ya data nanje And the Holy ndamukunde. Spirit says, I also love him. Hanyuma nce ndamwishurira. And then I manifest myself to him. Niho
uyu Yuda atari Isikariyoti sasa yaciye agira ikibazo kuri ako kantu. This is where Judah had a problem. Yarafise barumuna we n'abandi bose He had his young batazi brothers iryo banga nk'uko namwe who did not understand the muzi ko word. kumbure baso wanyu bashangazi wanyu bo mu miryango Many people, you think that your kumbure family muzoba members, kwegera mu ijuru. that you go together to heaven. Niko Yuda nawe That's how yiyimbiriye. Judah was thinking. Umbiriza ingene ikibazo yagiye kubaza Yesu ngene kitangaje. Listen the question Ngo that he kubera asked Jesus. iki He said, why? wishurira twebwe gusa Why do you manifest Naba yourself to abandi. us, not other people? baraye mu nzoga mu biki Where are n'abandi baraye other mu people, those who are busambanyi drinking beer? kubera iki Those who are- Why utabahishurira you don't manifest yourself to them? ni nyinshi iri munsi. The answer is there too. Hallelujah. Amen. Ni 22 Line 22. hasome mwene data. Read line 22. haravuga ngo Yuda atari Isikariyoti aramubaza ati mugenzi bibaye bite kugira ngo wihishurire twebwe ntiwihishurire abisi. Oh, hallelujah. Amen. Hari ico batasangiye n'ico batahuriyeko Yesu yaciye agisigura. Jesus Mwene responded, data uri hano my brethren, ndakubwiza ukuri let me tell you the truth. tuherekeze tu Just follow us. kandi tuherekeze Be our escort. turagenda We'll go. ariko kubaho kwawe uri hano nawe But for your life in this world, n'ubuntu wagiriwe kuko abameze batyo it's a bose blessing because ubu people bari mu like you, isoko no mu ndomboro you will see them ariko we blessing, wagiriwe ubuntu but you were blessed by uri God. hano You are here nicyo today. gituma numva ko That's why I feel like kumbure uno munsi maybe today, kumbure ejo maybe tomorrow, ngo nawe uri mu mugabane you might be part of wabagiriwe the ubwo people. buntu usiganwe family. n'iby'ijuru ariko umenya ko urufunguruzo n'inzira By ni the- Mpwemu yera The Holy Spirit have the key and the way. niwe yahawe imirimo turiko He's the ubu one who has niwe given the mission atuyobora niwe lead us, atuzimurura to direct niwe us, aturinda to kunesha protect icyaha us and to overcome sin. iyo ataba Mpwemu If it was not the Holy Spirit, tuba twararangiye we'll be dead. kuko Kristo wenyine ubwiwe yarabimenye. Because Jesus himself knew it. 23 soma twumve Line ngene 23 Yesu says, yishuye Yuda. haravuga ngo Jesus answered. Yesu aramwishura Jesus answered, ati nihagira uwunkunda if anyone love me, azokwitondera ijambo ryanje he kandi will keep my word, azomukunda and my Father will love him, maze tuzoza kuri we and he will come to him tubane nawe. and make our home Hallelujah. with him. Iyo ni nyishu yahawe Yuda That was a response ngo Jesus abo gave to wavuze abo Judah, uri kurambwira that these people is saying, kandi nabo ndiko ndabona mu buryo bw'imbwemu and I'm seeing spiritually, ngo genda ubabwire go tell them, ngo nibankunda bakitondera ibyagezwe if they byanjye love me and keep my words, ngo nta kabuza jewe na data tuzoca kuri we. definitely me and my Father will come to him Haleluya ngo Amen. tubyagire muri we. and live with him. Niyo navuze haracyari ibyizigiro. There's still hope. Yuda yabavugiye n'ukuri Judah mentioned it for sure. yabavugiye pe He n'inyishu really yanyu said it yabonetse and brought the answer. ntimukira abaherekeza You are no longer escort. turi kumwe We are together. ariko witondera ibyagezwe But be byiwe careful with the ways of kugira God, ngo Kristo na data bakuzeko so that the Father kandi comes ntibaza to ngo bagarukira ku and they will muryango not come and say ngo by the baze door. babyagire muri They wewe. will come and live together with you. Ubwo rukundo rutangaje Imagine such kind of love. iri niragi ryiza rihambaye This is a great enda inheritance. iri ragi wo risimbuza iryo ragi wasigiwe This is an n'ababyeyi inheritance that replaces the one we receive from parents. ritafise akamaro kumbure ibyo bikumariye That's have a great value. bizoda kutwara no mu muriro utazima. This the same the one you take uyu from parents. n'umurage This is an inheritance. uzotutwara ukatushikana kubona ijuru Take us in heaven. tukabana hamwe na data ibihe And we will bitashira. live together with our Father forever. Ijambo ryo kuminuriza ko ryo kuhereza ko The last words. tuje kuri aho nyene
tuce tuja ku murongo w'25. The same chapter, line 25 tugeze kuri 27 to twumve 27. akazi n'akamaro k'uwo mwuka. You're gonna hear the importance of the Holy Spirit. Haravuga ngo It says, ivyo ndabibabariye nkiri kumwe namwe. those things I've spoken to you, where I'm with you, Ariko mwitsa ari we Mpwemu yera. by the helper, the Holy Spirit, Uwo data azorungika mu izina ryanje. whom thy Father will send in my name. Niwe azobigisha byose. He will teach you all the things, Kandi azobibutsa ivyo nababariye byose. and will bring your remembrance all that I have said to you. Amahoro ndayabasigaranye. Peace I leave with you. Amahoro yanje ndayababariye. My peace I give to you. Jeho simbagabira nk'uko abisi bagaba. Not as the world give. Imitima yanyu ndihagarare Let your- kandi ntitinye. Let your heart not be troubled, neither be afraid. Hallelujah. Amen. Ayo mahoro That peace, urumva ko Imana yari yabateguriye. the peace God prepared. Umwigisha arongoye amiga The preacher, the MC of the Mpwemu program yaciye today, amururukako God, the Holy Spirit came to him. acatangura kuyatora He started talking about the anuga. peace. Bibiliya ijambo ry'Imana ryaciye riza The word kuyasanganisha. of God came and started Mwari to connect it. mwateguriwe amahoro no musi. You were prepared peace, Kandi no kumenyeshwa kumbure ndi mwari and mubizi. to be told about it. Ngo amahoro yanje That ndayabasigiye. my peace I'm living Aho with you. yari Kristo Yesu ariko arasezerana n'abigisha. Jesus was saying Na bye to his bugingo disciples. n'ubu He said today, mu ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya in the word of God, which is the Bible, nta gice kiriho kiravuga ko twayatswe. there's no chapter that say the Amahoro peace was taken twasigiwe na from us. Kristo Yesu. The peace we were led N'uno by Jesus. munsi niyo yaya Up tutunze. today we still live in it. Atuma tuyagayaga muri We Kristo still Yesu. shine in Jesus Christ. Ujya mwigisha yavuze ati amahoro ya Kristo The muyakire. preacher said, receive the peace of Jesus Christ. Yakuye aho mwari He mwateguriwe. was touching from what Niyo God navuze prepared. ati Mpwemu yera That's why I say the Holy Spirit. ni wadoma ikidodo cyo He's the- kwemeza ijambo ry'Imana ry'umunsi. He's the one who stamped on Paka the words of azana the day. amajambo asa nayo. He brings the Yemeza message ko similar iyo ariyo nteguro y'umunsi. to show the prepared word. Kristo wenyine avuga ati Jesus himself said, ibyo ndabibabwiye I tell you that ngiri kumwe namwe when I'm still with you, ninamara kugenda when I leave, hazoza ibikomeye. difficult things will come. Acavuga ati Then he said, 26, yes. Ariko umwitsa ariwe Mpwemu yera by the helper, the Holy Spirit, uwo data azorungika mu izina ryanje whom the Father will send in my name, niwe azobigisha byose. he will teach you all things. Hallelujah. Amen. Azobigisha byose. He will teach you all things, Bisobanurwa ko which means ibi by'uno munsi, the things of ibi today, tubona uno the munsi, things that we see, utuhugura by'uno munsi. the person who teaches us. Hari imyaka ingahe kuva Kristo Yesu aduga mu ijuru? How many years since Jesus left? Ni iyi nyene ubona ibinyenjana tugezeko. Ngo uyo Mpwemu niyamara kubazako, That this same Spirit, when is upon you, bisobanura ko Kristo kuvuga ngo niwe azobigisha byose. when Jesus said it, he will teach you all Umwanya things. wiwe wabaye mugufi, ntiyigishije byose. During his time, he did not teach everything. None urongogwa na Mpwemu, If you are led by the Holy Spirit, ibyo nabyo byakunaniye byavuye kuki? how the things you felt, where did it come from? Kandi twemerewe ko uyo Mpwemu azotwigisha byose. And we were told that the Holy Spirit will teach us everything. Sibura Mpwemu You keep muri wewe. The Holy Ubwo nibwo Spirit rufunguruzo rutwigisha byose. is the key to teach you Nta
na kimwe Kristo atatusigiye. Nothing that Jesus Nta na didn't leave kimwe for cyo us. kuburanirwa kiriho Nothing that ngo we don't know. tuzazanirwe dukore ibitari We byo. should be confused. Kandi Kristo yavuze ati Mpwemu azotwigisha byose. When Jesus said the Holy Spirit will teach us all things. Ngo kandi azotwibutsa ibyo nababariye byose. And he will remind you N'umurimo all the things kutwigisha I said to you. no kutwibutsa ibyo Kristo He Yesu will yavuze. remind us all the teachings that Jesus said. Acatako aratusigira n'amahoro. Then he said it left us with peace. Hallelujah. Amen. Navuze ati ngo uno munsi I say today, nagombye ko tusangirira hamwe I wanted us to share together kuraba umusaruro w'inyigisho twariko turiga muri iyi minsi. to see what we have aimed so far. Yeah, hallelujah. Amen. Hariho ijambo ry'Imana, reka turabe hano muri iki gitabo There's a word turiko of tushingira God. intahi bya Mpwemu. There's a word of God. We have to testify Yohana. of the Holy Spirit. The book of Ubutumwa John. bwiza bwa Yohana 16 umurongo The umwe book w'itatu of na John gatatu. 16 chapter 33. Urwitwazo rwari mu bigisho. Kristo aca aramenya ibiri mu mitima yabo. Jesus knew what is in the heart of the Uyo murongo umwe disciples. gusa ubutumwa bwiza bwa Yohana. Just one line. Umurongo w'itatu na gatatu. Line 33. aho haravuga ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. I have said those things so that you have peace in me. Mwisi muri n'amarushwa, In the world you have tribulation. ariko nimuhumure jewe naranesheje isi. But take Hallelujah. heart, I have overcome the world. Soma mu Cyongereza abana bumve turiko turangiza Line 33 says, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. Amen. Abwira abigishwa ati ibi kugira ndabibabwire He told his disciples that ngomba ko mugira amahoro muri I'm saying mwebwe this so that you have a peace muve in mu me. bwoba. Don't be afraid, don't be scared. Acavuga yego me ndabizi He said, I know you ko have muri difficult- mwisi I know you live in the world. mwohava mugira isi You ugwitwazo may have a ngo world as nico a gituma truth. mwanejejwe, And he said the world is tempting you. ariko isi reke kubatera But ubwoba don't worry about the world, kuko naranesheje. because I overcome the world. Urazi iyo nkuru ko Kristo yanesheje. Imagine that message that Jesus overcame the Nitwatsindwa world. n'icyaha If we lose the battle against the sin, twoba twarimye Mpwemu yera ikibanza. that means the Mpwemu Holy yera Spirit is niwe not directing us. atugwanirira niwe The Holy atuneshereza Spirit fight for us. kugira ngo tuneshe isi He makes n'icyaha. us overcome the Araduha world and the inkomezi sin. He gives us strength. nitwakigwamwo If kiturumbuka we fight, Mpwemu yera aratusama The Holy Spirit tukureyo will come and tuzorokokayo turi He bazima will take us hanyuma together. tushimagize iyo mana yo mu and we ijuru. praise the Lord in heaven. Kushingira intahe Mpwemu yera To be testified by the Holy twasigiwe Spirit. iragi rikomeye cyane This is a rihambaye. great inheritance. Turangirize muri Matayo Let us read the book of 10. Matthew. Matayo 10 tuhera ku murongo wa 19 na Matthew 20. chapter 10, line 19 to 20. Reka tuzinge Bibiliya yacu hasigare y'umusomyi gusa kugira ngo abantu batega amatwi. Uyo niwo murongo wa nyuma wo koherezako. Matayo 10 usoma 19 na 20. Iyo 20 gusa. Matthew chapter 10, line 19 to 20. Haravuga ngo ariko babashengeranye ntimuze muhagarika imitima, ico muvuga ningene muzokivuga, kuko ivyo muvuga muzobihabwa muri ako kanya. Hallelujah. Amen. 20. Kuko atazoba ari mwebwe
muvuga azoba ari mpwemu wa so avuga Hallelujah. muri mwebwe. Hallelujah. Soma Amen. icyongereza turangize. Matthew chapter 10, line 19 to 20. When they deliver you over, do not be anxious how you speak or what you are to say. For what you are saying will be given to you in that hour. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Amen. Hallelujah. Amen. Aho wagiye kumutuka ngo niwe yantanguye. Imagine someone says, Nibyo wari wahawe ubwo bwanya nyene. is this something you received from Ijambo ry'Imana ryavuze ati niba tusongereza the word neza of God says if they deliver you over, ngo nituhangayike no kurondera ico tukora. don't worry, don't be Cyangwa afraid. ico tuvuga. Don't worry about what you are going to say. Tuhe mpwemu akanya gusa. Allow the Holy Spirit Azani bombe y'urujambo. to bring the word in you. Yakututse arakugota. Someone is insulting you. Urazi uwakututse arakugota. Someone insult you. Ukamubwira ati Imana And ikuhezagire. they say, God bless Hallelujah. you. Amen. Urumva ugo rujambo ruvuye kuri Imagine mpwemu. that powerful Umuntu response. acagenda aramaramara ngo That person uwe will uri live umusazi wewe kabisa. He will think that you are sick. Nakututse urututse I unsubiza ngo insult you, I insult Imana you. impezagire. And then you say, Wewe God bless you. nibakureke mwarasaze. You are crazy. Hallelujah. Amen. Mpwemu ni mwiza cyane. Holy Spirit is great. Mpwemu ni unyamahoro. The Holy Spirit is peaceful. Ni wafise amajambo He have the words ngo nitwasongerezwa that if we are delivered over, ngo nitukabekabe let's not worry. ngo ubwo Let's not be nyene anxious. ubwo nyene bitatevye That right ngo mpwemu moment, niwe mpwemu wande wa data the Holy Spirit from the niwaza Father kututabara aho come mwirinde for you, will come and fight twasongerejwe for you. n'amajambo When you ngo are in trouble, cari mu caki when you are pasitere struggling, ngiki batuke bagotse when there's a trouble, ariko ku iherezo rya nyuma ngo Imana ibahe umugisha. and then you say, Hallelujah. God bless you. Izo rizobakoramwo imyaka n'imyaka ryuza They will touch them. They will feel nibashika aho bahura n'uyo mpwemu When they meet the Holy akabahindura and He changed them. bazoshingira intahe by'ukuri They will testify wa mugabo about twahura that yari person umukozi and say, w'Imana that person wa was a muntu man of twahura God. yari That yakijijwe man was a nicyo man of gituma God. yavuze rirya He jambo was a saved ryari person. rifise aho That's why rivuye He said that word. It ngo came from ufise somewhere. ibyagezwe That byanje if you have my commandments, niho mpwemu avundurura ijambo ryiza the Holy Spirit will bring a avundurura message. ijambo ryiza rivuye ku byagezwe by'Imana biri muri He wewe bring the message from the mpwemu commandment of acakurako God. igikorwa c'ijambo He will bring a message kugira ngo iryo jambo ryubake so that abaryumva. it will strengthen those who hear. Ngira nsozere ndangize I'm about to finish. ndiko nategurira ijambo When I was preparing this word, inyuma after that, nasanze amajambo y'Imana aragoye arakomeye. I discovered some difficult words. Hari ururirimbo There's a song ruri muri kantike y'Ikirundi. that is in Kirundi. Uru ruririmbo rwaje It came to me. buga ati ngo uru ruririmbo ni ururirimbo ruzwi na bose. I said this song is known by everybody. Nca ndabazwa ninde urazi ko uru ruririmbo ari ruririmbo ngo yego Someone asked, muraruririmba iminsi the yose message asking me about the song, ariko uru ruririmbo kuramwo but the song said, urukuremwo the word told me to pick za kantike zanyu bya zindi melodi zo kuririmba the kind of mess of singing ubanza uzibike and keep it somewhere hanyuma ucuruzana nk'igishingana and bring that word, that song as a testimony. ururirimba Whoever sing that song, aruririmba ahagaze nk'uri ko arashingira intara sing it like you are testifying God. ntaririmbe nk'ururirimbo Don't sing it like a song. kuko by'ukuri kweri turaruririmba iminsi Because we yose sing every day. ariko rumaze kuza nk'igishingana But when it came as a rurimo testimony, amajambo ateye it ubwoba contains strong nawe words. nokubwira ngo hano Strong words. ururirimbe kandi wasanze That when you ururirimba sing it, harimo amajambo ushika ku rurimi there rukanga are words that you cannot release with your rukanga tongue. kuyatobora Your kuyavuga tongue cannot speak about them.
kuko Mpwemu aba yamaze kugerera muri Because the Holy ndirimbo. Spirit has already Kuko ayo measured. majambo uri kurayavuga When you are speaking abari about them, kwarakwagiriza you are testifying. agusesa ukuri You are testifying akuyungurura about yourself. You are urashika opening ahantu yourself. You are measuring ukavuga yourself. yasinda yavuga And sometimes kuko you ntabyo cannot nshoboye about speak kandi these words because I don't sikondi know. Because I'm not like this. uro ruririmbo reka nsabe mwarimu arusome I'm gonna ask Evangelists kandi to read arusome it. nk'uri ko arasoma ijambo ry'Imana To read it like reading the word akuremwo of za God. kantike zose za melodi z'indirimbo Take off all the melody of the song. abandi azibike ahagarare hano asome nk'igishinga ndahe wumve nawe ko ushobora kuhagarara hano ukaruririmba ukaruvuga nk'igishinga ndahe Feel like you can sing. urugereranye n'igihagararo cyawe nk'uko ariko arasoma wumve ko ari wewe Just kandi listen to it. asoma ndiko ndasigura nk'uko navyakiye kaze tuhereze ku ruririmbo rw'ijana na 15 fati ibitabo The byanyu song of by'ikirundi 115. uyu nuwumvise amajambo y'Imana yumva Mpwemu yera mugereyemwo This person ntiyari heard the word of bwatahure God. Kristo Yesu icyari He cyo could not understand kuko the yari Holy Spirit, asanzwe Jesus afise Christ. inshuti nyinshi Because he had kandi so muri izo many nshuti friends. nyinshi yari afise And among those friends, benshi yarabakubagemurira many of them who yari feed them. yabagemuriye He will feed them. hari n'abari bamuhindutse yabagemuriye Some will turn hari abo against him. yagiriye neza Some he did baramuhinduka them good and they turned against Mpwemu him. amaze kumugereramwo When the Holy Spirit came to him, uraza kumva you're gonna harimo hear. amajambo ateye ubwoba There are strong words. hariho n'uguma yari yashinze ku byiwe There is even ngo uzorukurako ngaha ngo akore ku byanjye there's a metal that he has put on his things, nzorumucumita saying whoever tried to remove it, uwo nkura ku twanje ndamucumita whoever takes me from my n'utwo stand, narondereye I'll cuya fight byanje him. I'll fight him. ndamukubita uru I'll ruguma fight him. arashinga ku byiwe uguma ariko Mpwemu amaze kumugereramwo When the Holy Spirit hagarara hano mzee stand, iryo ni kishinga nahe kiherekeza aya majambo y'Imana ahejeje gusoma tukaheza tuca tusenga Imana haravuga ngo ndonse inshuti nziza cyane yarankunze ntayizi yamfatishije umugozi niwo rukundo rwayo nkunda izo ngoyi zangitse imbohe y'umukiza nduwiwe nawe n'uwanje gushitsa ibihe byose ndonse inshuti nziza cyane yamviriye amaraso yanyiguza mu bugingo nawe yaranyihaye none singishinga icuma ku bintu byanje byose ibyanje na jewe ubwanje n'iby'umukiza wanje ndonse inshuti nziza cyane nyene ububasha bwose niwe nzigama mu nzira ndiko ndaja mu ijuru ngiri muri ubu bugingo nzokwama ngavye cyane nshize ubwoba mu ntambara ngo nze nduhukireyo ndonse inshuti nziza n'umujyanama wanje andongora honja hose andinda umwasi wanje nta rupfu canke ubugingo canke abamarayika nta biriho nta bizoza vyo ntandukanya nawe. haleluya haleluya ico ni Kirundi cyumvikana this is a clear Kirundi uyo version. n'umuntu yahinduwe na Mpwemu yera Is there amugereyemwo someone who was thinking about the Holy Spirit? yari umuntu nkatwe He was a normal person. yigenza nkatwe A normal person. ariko Mpwemu amaze But kumugereramwo when the Spirit of God amuhindura entered him, igikoresho kishasha it changed him to be a hanyuma new arahagarara creation. araturisha akanwa He kiwe stood up and testified about the yatura God, urukundo rwiza Kristo about the yamugiriye love of Jesus Christ. aca mwita ngo ndonse inshuti And he nziza called him a great bisobanura friend. ko inshuti mbi yari afise inshuti mbi A great n'izo friend. nshuti mbi He had a bad friend. zari mu bantu And those bad friends were among the people. zari zamukanze ziramugeza kure He was troubled by them. aramenya akaciro ko Kristo yamwiguza He amaraso came to discover that Jesus Christ aca gave his ahitamo nawe life. ubwiwe And then he chose
ngo singishinga n'icumu ku byanje. Say that I'm no longer even guide my staff. Singishinga icuma ku byanje. I no longer put a metal urumva on ko my staff. icyo gihe atarahura na Mpwemu yera, Mpwemu arataramuyobora. Before he was ready by the Holy Spirit, yari nati, he was a nude person. ibyiwe byari bishinzwe kwicuma. His staff were always locked by a metal. Uraraba neza nawe. Be careful. Uraraba neza. Be careful. Kuri icyo cyuma ku byawe. Take away that metal on your staff. Ngo ibiri mu isi byose ni mu ijuru. Is in this world. Ngo byose ni bya Kristo Yesu, belongs to Jesus Christ. It belongs to Jesus Christ. Uyo muririmbyi arabimenya. The singer knew it. Avuga ati na jewe ubwanje, even myself, shinjigiganza kandi I am no longer guided by myself. Ibyanje ndabyeguriye Kristo Yesu. Na jewe ubwanje, even myself, ngo nduwiwe. I belong to him. Hallelujah. Amen. N'aya majambo y'Imana. These are the words. Bene data tusangiye uru rugendo. The words, my brother and sisters. Hamwe irishengero ryose. I wish if the whole church, Mpwemu yera yotukorako tukashikaho uyu mwene data yashitse. Each of us and be like him. Kuwa mbere uza twosengera mu rusengero rw'iwacu. On Monday we'll be in our church. Kuko yashinguye icuma ku byiwe byose. He took the metal from his stuff, his things. Ndakubwire Kristo Yesu ikikorwa yakoze. Let me tell you what Jesus did. Iminsi 3 yapfuye arahambwa. For 3 days that he died. Niho ibyiwe byinshi yari gukora byononekaye. That's when all the things that yemeye iminsi 3 arabanza arapfa. He allowed to die for 3 days. Ariko azoba umutunzi w'ibihe bitashira. So that you will be rich forever. Nico kituma afise ishengero isi yose. That's why he abacunguwe isi yose ibihumbi n'ibihumbi. Wumve inyungu y'iminsi 3 gusa. Imagine the benefit of nawe wovuga ati, even if yourself, ukwezi kumwe gusa twisonzeshe and commit for 1 month, twiyime kuko Kristo yiyimye kubwo murimo wayo, and serve God, tusonze ukwezi kumwe gusa, for the whole month fasting, tugira urusengero rw'ibihe bitashira, and have the church. Hallelujah. Amen. Ruzokwiratwa n'abazukuruza bacu, ruzokwiratwa n'abana twabyaye n'abatukomokako bose, kubw'ukwezi kumwe gusa. For 1 month, Kristo yacunguye ishengero. Jesus died for the church. Yemera iminsi 3 kuba mu mva. For 3 days to die. Ariko twebwe ntitujayo. But ourselves, we don't even want to go there. Twebwe ukwezi kumwe, can we try for 1 month? Tuzoba turiko turaraba utwopfupaza inda. For 1 month fasting. Ariko tukakiza umurimo w'Imana, tukayica icubahiro izina rya Kristo Yesu. Fasting for 1 month. Tukagera na gatoya mu mibabaro yagezemo. Twiyimu ukwezi kumwe gusa. For 1 month. Iki Kirundi kirinjira. Do you understand that? Sinzi ko iki Kirundi cinjira. Mwandawe iyo ndiko ndaje. I don't know if you understand that. Kusembera aho kusengera. Imagine keeps the place. Ukwezi kumwe twese twoba nguyu muririmbyi. Fasting for 1 month. Ngo shinga icuma ku byanje. You no longer lock your things. Ico cuma nico kitwiciye hano. That lock, the metal lock, the one, remove it from ukwezi kumwe gusa. For 1 month. Hanyuma tuzobeho umunezero w'ibihe byose. N'urubyaro rwacu runagukire mu munezero. Rufise aho bidagagurira. Tuheshe icubahiro izina ry'Imana. N'aya majambo y'Imana bayumvise mwese. Imana ibahezagire cyane. Tugira tusenga Imana. Twavuze ibijanye na Mpwemu yera. Narondera inzira yotuma wifuza nawe. Uhereye uno musi. Ngo nanje se nomugira. Akambera umuyobozi.